gasape bari bamwivye amahera gasape urabona yagize ntuze application iri mu marezo sosio kujya kwa WhatsApp hanyuma namba hariya muri YouTube barafirigise ngo bayifute biranga hose barafuta biranga baca bagenda gusaba ngo ntimutange amahera ntimuyamuhe ngo murundi rero urumva aragayitse abimbwira bambwira ntingosha ngo ndaguha umubonano bibe officiel ntibaye officiel urubanza duca turugira w'igihugu ntirukiri rwawe haize ndwizibiri imiliyoni 3 z'amadolari none no Jerusalem muzi yavuye Jerusalem hotel Fabrice ujya mubona bari mugwanije gushika hunja ko urabona umukuru w'igihugu akabari baca kubaguranya gatutse je uri gukora iki kwa cyiterambere naje ndavuga abajana rero nabakozi ndababona rero mwebwe ntimugire ubwoba kubera les fonctionnaires barya amadosi camunyandikira mumpa kopi kete mwanditse ntadugikira umushikiranganje mbwira igituma utishu ibi hari ibyo mwavuze by'inama ujya we muri Tanzania muri sanzwe ambassade nta kindi yari cyejo mwango wo baza ambassadeur muri Tanzania vuga igituma utagirisha inama Barundi hajya ntiyo gusigura ministre amubaza wumviritse ministre wa Diaspora yabari ngaha na cyenda mubaza mugira igituma utagirisha inama abarundi bari muri Tanzania none hari kidajejwe no ambassadeur hari icyo bita obligation de protéger umurundi umuproteja igihugu cyose arimwo nuva l'ambassade itegereza kumenya umurundi nibibaza afise bisanzwe mugabo wewe avangwa yarose igiti agiye kwicarira gusa recommandation ubu tuzoza babwira uti chaque 6 mois rapport y'inama wagiranye n'aba diaspora amezi 3 kwaheze ayitange rapport ntuzeye naje conseiller wajaje diplomatie uzoverifia ko ivyo bintu biba muri ministère rapport chaque 6 mois iyi nama bagiranye n'aba diaspora twumva ibibazo byabo nk'abo bantu baba barasabye gukora ikintu mu Burundi bakabafyita duca tubimenya ntuze ujya mutama docteur nawe bavuze kwigisha hari ibintu twamye tuyaga docteur Sangura Sango hari ikintu twamye tuyaga na Sangura mwicarire kuko hajya turiko ubu dukeneye incabwenge abantu bafise na conscience nari murazi uko ubu muganga araheza abaye mu generaliste agace yigira fye ngo agiye azohembwa menshi none igihugu cy'u Burundi kizofa kiduze naco ari we nk'ubu twari gufashanya urugendo tuva mu bworo bwacu tuja mu butunzi tukagera twese turi kumwe mugari wundi acagenda kiyicarira ngo mpaka nze nizire uzo muhanura chata ahejeje yumvire ntuzeye burya wewe ibintu numvise umaze gukora ni ibintu nyene byerekana umuntu afise umutima ku gihugu je naradedwanye ibitabo ntuze nzanye byo guha amashure kweri bata ngo ntibishoboka nta exonera ibitabo njanye muri biblioteki rumba umenga ntacuri kurakora aho umuntu ngo ntidukeneye skane ngo dukeneye muga nk'uwo muhuye yambaye costume ariko arakritika abanki igihugu ugasanga ariko akritika abanki igihugu nutse ngo wingorane ngo nabantu badakunda igihugu nawe niwe ni wa mbere wibaza yuko abarundi twese tugize iyo conscience muri Diaspora gazumwe tungikira byinshi Dr. Izahaki ari he nta uri ngaha
Leta izahake mu Bufaransa yarungitse namubwiye nti none ga docteur ngaho we ko muri mu Bufaransa nabo bama bitabo babitaye babice nivyegeranye bwira muri diaspora yo Bufaransa begeranye ibitabo hanyuma mu birungike abanyeshuri baronke ibitabo basoma yabizanye kontenere yose ibitabo yayirungitse namwaho muri hose vyegeranye dufume tunanigwa no kubasi ega mwavyegeranije nko hariho ibitabo dukeneye muri ministere no ugasanga barafise budget yoshora gupakiza iyo container ikaza tegeranye muze muratubwira muti twazanye ibitabo muti twegeranije ibitabo twagize iki kugira ngo abanyeshuri uraze nko guheza umuntu ugasanga yize langue littérature africaine bambe oya langue littérature française atarasoma romana zibiri no je suis licence everane utarasoma ibitabo bibiri rero muze umutima wanyu mwumve yuko dukwiye kudemarira rimwe twese je ndavyita yuko twahora kwishusha ubu turaba ko bishoboka gutera imbere ubu rero nagiye kubibonera maze kubona bene gihugu abarimyi bamwe bahora bita abanyarucari ngasanga nibo bafise amahera kurusha aba fonctionnaire ngasanga ariko barubaka amazu meza hariya mu rutoki naciye mbona ko kwimenyereza twajeje kugira eshofema ubu rero tugira tuduge namwe rero ntimusigara inyuma tujane twese ntihagire n'umwe asigara inyuma ubu dutobeye tumudenosa ubu dutobera tumudenosa c'est possible kabisa gutera imbere Burundi ni ikintu kiboneka neza gutya rero mwebwe muri diaspora ndabasabe umwe wese agira uruhare ntimuvuge ngo urumva ngo barakinga Burundi burakenye reka nje kuvura handi reka nje kwigisha handi oya reka tuduge twese turi kumwe gukena twese turabizi ko dukenye sururirimbo mugabo tuvuze ngo tudemare tugende twese turi kumwe ubu mutahe turawufise kuko je ikintu cancandiye mu nda yari amacakubiri y'ubwoko ni burya ni mwaza kuronderaho twahombeye kuri iki kintu cyo kwitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa nico twahombeye ko kuko aho gukora ibikorwa by'iterambere twishinze tubona ko tutarabarundi kuko Burundi twari twabwibagiye none ubu nasanza emwe hose uvuze Burundi urabona bavuga ngo igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ukumva kuri mwene Burundi iki rero kiriko kiratuvyurira conscience igihugu rero twamaze kubona ko ari gwacu aho uri hose ukumva uri fier kuba umurundi ucuvuga uti ndase ko Burundi bw'amabwitwa bworo umwe wese akirevoluta mu mutima ndase Burundi ntibushobora kuba igihugu coro ndavuga pase narafotoye Ngozi kandi nabura amatariga ntugera haza ahantu nafotoye paysaje nziza cyane ncadamurangikira nani hegabura amatari go yabaje guteka umutwe kabisa Uburundi ni bwiza ndababwire ni bwiza nanuze komine Mukike bavuze ngo ni photoshop kabisa ntibemeye ko ari mu Burundi komine Mukike kubera iki mbere wabihakanye wa mbere novuga ngo Mukike go hamwe nzi ahantu yaheruka hari inyovu gusa ishinge atari umuserege haciye akazabona imirima y'ingano imiserege myiza hateye ivyatsi vy'inka ku miserege acavuga ngo hase Burundi hari Mukike nahise yuko ari ntuze Fribourg muri Suisse umuntu amaze kuja Fribourg ugiye Mukike ucuvuga uti ndi Fribourg kandi nabo nyene barorora bari mingano ibiraya naho nyene cyo kimwe rero ikintu cyambere no babwira ni conscience nashaka ko tuvyura kuvyimbona kazoza nibikogwa ibikogwa ujya coordinateur wa best azobereka rero reka twebwe si bya bindi vy'amateori tawuga tuti tuzoba tumeze gute 1 2 3 hamuze uravuga kuko twe twifuza ko kumwaka tuzoza turagira vi iki twagihejeje igihe tuzogira iyo conscience umwe wese akavuga ati jewe iwanje iki nagihejeje nko mwebwe muri diaspora murashaka kuvuga muti je sinkeneye kuba muri famille y'abantu babakene nganda beze ingene batunga muri famille yacu
none mfumye bazanira ibibuguru vy'ingurube 10 ntibace batuka nta kuha amahera ya gusa ndababwiye ntimuze mutange amahera ya gusa hari abantu bakunda ngo mpa amahera oya baha igikorwa bayaronke mu bikorwa hako umuntu mwigisha umuha ifi wapfa umwigisha ingene ayiroba ariko mugabo mu Burundi je nabonye atakintu na kimwe ukora ngo kireke kuzana amahera je ngene nakoze inyanza z'ifi je nabikoze umenga ni amizima mugabo jewe ngiye kuroba nkavuga nti no munsi muroba itoni 3 baroba 3 barazironka si ifi mvuze ni roba itoni imwe roba iki cyasanga bikunda none afite amahera utuntu simple urukwavu hajya ababitugiyemwo nibo babizi kandi mwebwe murazi ko no hanze hari abatunzwe n'inkwavu mugaka ngaha bace batwenga none uba babigize na miliyoneri nta miliyoneri mu Burundi ntaco ukora ntugire hanyuma rero mere nkugira commentaire ku byo mwavuze nuko urya mu mama yavuze by'inzoga ahubwo girabo muri diaspora ahubwo dukore yindi izine y'inzoga kubera iki tugwa Brarudi ntizo bakwira mwese uba abantu bafise amahera mama bafise amahera baranyumva kabisa ko barayafise ahubwo twumvike tugira yindi izine nayo Brarudi nikidukwira ubu nkanone muri diaspora none kubaka brasserie biratwara plus de 50 millions base dukore ntoyi mucavuga ngo Brarudi cidufyita byandi bya monopole kandi nivyo Brarudi rero burya nayo henekene bugira kara henekene ibonye ubwirugire iyindi endise nabonye erega Bragita ijya ntiyari ya henekene mugawe Brarudi yahemutse yigutse Burundi Brarudi ijya aburya nayo yaciye dale mai difire burya nayo bari bayigiriye aka ngo ushaka ngo kubuza brasserie ngo cufata inzoga zose basohoka cuzigura zose ugacumenana n'ibidaje ivyo biraba nk'ubu agaproduce inzoga zose ugacuzigura zose kacugenza ugacumimena n'ibidaje agacabona ibidaje byo gukora izindi bahombeje ariko ibi bya Brarudi ingorane ntigiproduce inzoga zikwiye hanyuma buramatari nawe mugabo bikebikihanira abankana nawe buramatari ugacuvuga uti none ko ikibaha kajya gace gusa ntibahe kajyana yaho ni baburamatari nimwe muca ntimube babandi ngo make ngo ahebegwa imfizi oya mugerageze mugire equilibrage ariko ibintu byo kugira amahinguriro dukora amahinguriro Skoro yavuze ko agomba kugira ihinguriro ngaha Skoro yambwiye ko abafise umugabe wo kugira ihinguriro ngaha isawa hanyuma ari umuntu nakunze ko ivyagusa muri diaspora nimwe bakwiye kudusponsoriza rero twe transponsoriza ko oya kandi mwaka wese burya ministre nta kintu nakubwiye nti none aho muri diaspora nagira nibo bozana intererano nitwe duca tuba nico kintu kabisa ati nimureke kuduha ivyo ntiwumva ubuze gucuka ico arico diaspora nawe ni mucuke ntavyagusa nimwiyemere uvuge uti natashe muhira cekeri wacu niwaca bagiye gupagasa Bujumbura kenshi baduga ku Nwere sha abo bana b'abahungu bakaza hajya ku Nwere agacagura bagura impene n'amakaze bakitereka kugira berekane ko bavuye gupagasa Bujumbura
nawe diaspora twabonye mu bisanzwe imifuko twaca tubaza tukayishona tugashona iwacu nawe kadusoro amakuru yiyo wahora mu bisi yahera aba fonctionnaire ntibaduga ruguru abanyepolitike cyane cyane aduze rero abenegihugu bakaca bavumba ngo tubwira iyo wahora bariko baridodomba ngurumva ngo igituma ntaduga ngo nduze ngo baca bavuga ngo ndabasororere none bawa muduga hajya bariko bakusaba raporo namwe rero bamuduha raporo iyo mwahora hanyuma amategeko byo ngira ngo ministere ngaje ivyumva amategeko abagenga kugira ngo habe gestion nziza yiwanyu nimvira ko tuzo mu ministere yamtanditse niyo ica ibimenya hanyuma ujya mutama dogiteri nimero yanje emwe musubire muyandike ni 69 214 286 ni WhatsApp ndaitabako jewe nta telefone zibiri nzi gutunga mu buzima ntunzi ya kabiri citaka hari himwe citaka kandi Jesse kandi hari abantu bambaza ngo none ama message haro yasoma jewe imbere yuko nja kuryama ndafise omwe ine yo gusoma ama message ingorane nkunda kugira nizihe ukazobona wanyandikiye sinkwishure urazocuro nuvera kubera hari igihe nja mu bikorwa byinshi ugasanga ama message arabaye nk'igihumbi kugira uyamare biragora kuko ayandagumaza ico gihe rero wabonye nta kwishuye ucuro nuvera ico gihe urumva ubuyivyuye yayindi ya kera hanyuma ikindi kintu nobabwira ama audio sinumviriza kabisa kuko nohwera audio sinumviriza ikindi kintu nyandikira ubutumwa bugufi nk'ubu umbwiye ukambwira uti je nandikiye ikete mu bushikiranganje ubu n'ubu nagomba iki gushika ubu ntibarampinyisha ncakubwira nti nije nca nkwishura ndungikira iryo kete abashikiranganje turatsinanye hagire bigenda nca rungikira umushikiranganje ni kubera iki mutishura ikete niko je ndabigira wewe cyo ndungikira iryo kete naze yaca rungikira umushikiranganje gaca namubaza kubera iki utishura iryo kete hari nabo murankarira gaca ndababwira nti basi mpinyisha ndayimwihereje ko we wamwimye nyishu ntimpinyisha cewe ndayimwihere gajya mbadagukomeye urumushikiranganje iyo nimero 69 214 286 kabisa jewe emwe nzobafasha dutegeza gukorana twese none wiyumvira nk'abo baba bashaka gukora imigambi y'iterambere hari ikindi kintu nabonye mu gihugu hari n'umuntu ashaka kugira iterambere akanka kurivuga bo hariho ibintu biba n'amaproje ndabizi ariko birababaje nk'umuntu akubaka hoteli nziza ugasanga hoteli yari kwiye kubakwa nko muri hectare agace baka muri arecu ilifo kuvuga ati ngomba kubaka hoteli imeze uku nagomba mu mpetere amatere ajya yose y'igihugu nawe urimwo dukeneye ko igihugu gitera imbere nk'ibyo ntimuze muraze muragira ubwoba murazoca mutubwira hanyuma hari ikindi ibimuvuga ngo ukora ibisho muri justice kabisa murazi uko n'urwego na jewe twigwa turagwana nabo umva kera mu gihe cyahererega umwe wese bavanga impenerisha aheziritse baravyinjiza muri conscience babona ko atabuzima bazopfa barose batari ibiturire ngo ya dossier ngo rimwe amahera ubu rero murabona ubwa mbere twashize ntayo kumugina bagiye bahuza ku mitumba kugira ngo imanza z'amatati asanzwe ziherere hasi duca dushira conseil supérieur de la magistrature hejuru kugira ngo uburenganijwe nawe aronye urundi rwego yitura rutagigiturire rero muri conseil supérieur de la magistrature twagize ibibazo twasanze constitution yayishizeho mugabo duca dusanga ishigwa mu ngiro y'ingingo zafashwe na conseil supérieur de la magistrature niho hagoye kuko
si urwego rw'ubucamanza ni urwego rwo gukosora. Ubu rero irafa ariko tubanza kugira loi ireforma ntuzeye kuri supreme kugira ngo abari izocishira mu ngiro ingingo zavuye muri Conseil supérieur de la magistrature. Ubu rero twahejeje kugira kuyireforma nimva ko misiza bizogera neza, ariko rero hariho imanza twasa abarundi burya niba kibemera ntayishizega aho naho ni ngorane. Urazi yuko imanza tumaze kugira analize mu manza zishika 200 twasanze abarira busema badashika 20. Urumva hariho abantu banka gushiraho intahishize. Rero ibi by'ubutungane navyo nyene ubu turagerageza. Jewe iyo umuntu ambwiye urubanza ndabwira ba gouverneur genda uverifie umbwira urubanza neza ugwa ariko na biro juridique yiwanje ubu birakora neza iragenda ikatohoza igashaka kuvuga iti tubonye nuko hanyuma tukabwira ubushikiranganje bugahindura. Ntagira abantu barenganije mu bucamanza acavuga ngo nta kundi ngo kubita niko ndeha. Oya, urabandanya kuko umukuru w'igihugu yitwa magistrat supreme. Nuvuga yuko kugorora ivyagoramye biragira. Rero nimoze mu tane nakagazuzo ngo rokobera ngo bararenganya. Ubu hari ikindi twagize jijinike ikiza cyavyo yari urubanza azoba ariwe kuko natwe tuva tuti muri Conseil supérieur de la magistrature tukazobona imanza nka 5 zigoramye zaciwe n'umwe uwo muntu murumva yuko amanota azoca make. Bizotuma rero buke ibintu biza. Hanyuma laboratoire nta n'umuramatari yovuga ati je ndafise iyi laboratoire yizo ni wanje emwe ministre wa santé mumbona kazoza urazikora laboratoire irimo emwe hagahera umwaka tutabona basi chantier ministre urashaka witagira imihoho urumva nuzobushaka imbona kazoza yacu kabisa kuko mumbona kazoza hariko ko dutegeza kuronka amalaboratoire nganangahe omwe sisi omwe ibitaro 6 laboratoire ho nari navuze bapfume baraba imwe tukomplete turonke ya mbere kuko hari igihe usanga iyifise ibikoresho ubwoko nka equipment ubwoko bubiri yoshora guhimwa tukaza twayikomplete ya mbere tukavuga tuti V ya mbere turayigize. Ibitaro tukavuga tuti V nk'ubu abantu bashaka kubaka ibitaro mugaca mugenda hajya kumushikiranganje acavuga ati ndatomboye erega rero abantu bazi ngo bijya bitaro kubizo bari vya leta gusa twayica dukane n'ibitaro biba privé bibiki n'ibitaro nuvuga imbona kazoza tukaza tuba V laboratoire ya mbere turayirose V gutyo nkaho murumva ko bireponda muri vision 2040 umwe wese nkaho bamaze kuvuga ati je wanje ngira ntere laboratoire ico dutegereza kugikora emwe mbere ahinyisho bamaze kuyironka kabisa. Aba nabo internet teyisari ngaha nawe nyene navyo nyene birimwo muri vision ministre wa teyisi ucura burya muntu uti tubikorane gute turabe ingene bimeze kugira ngo kuko mu minsi zazo tugira paiement arinye ivuga ko tuba dufise internet zikora ikini no kwiga tuzohora twiga nyene uko nyene kuri internet donc teyise ni hari. Hanyuma wa mu mama wa mata urampa nimero yawe kubera uwo mugambi ndawufise gose na jewe nzoguha abajene unyigishirize kubera jendo mworozi amata kameme nk'umuntu akama maritiro arenga 400 ku munsi ugacugira abo abantu benshi bafise inka muri les environs. Jewe rero ahubwo narindi ko ndarondera ingene nzorungika abajene kuja kuvyiga uko ntuzeye fromagerie bariko barayinkorera. Uzova ngaho unyigishirije nabake aho genda uko nyene urumva
ntuzeye fromageri bariko barakora fromageri ivyuma vyayo nkene rero iyo technique ngene babikora nimero yawe uracimpa tuzovugana twabigenze genda rungika abantu kwiga ega genda rungika abajene kwiga hanze ntuze champignon mfise projet champignon narungitse abatekinisiye babiri baragenda kwiga mu Bushiru none simba nkeneyega genda zi yuko fondation ya Première Dame amaze kurungika abaganga bashika batatu bagenda kuri specialiste kandi fondation ikabari barihira kugira ngo baze bagaruke bavura mu bitaro vya fondation rero jari mbere nari nakariye ministre wa education meseze ndabwira nti amaburusi yaje ya specialisation kuko hari abatanga amaburusi ya formation professionnelle je navuze nti bamuca mwafisha hari umuntu aba yifitiye umugambi agomba gukora agacavuga ati je ndarihira naho leta itobifise budget hari umuntu ashobora kuriha iyo budget je ndamaze kurihira abajene babiri baraja n'uwingurube nararungitse uja kwiga ingurube ukorora ingurube yagiye muri Kenya kandi ndemera nkariha mukandazi les résultats kwa chazari efficace mu bikorwa vyiwe kwatusanga ndungukana je kandi ndunguka kuko nka centre nese y'ingurube sinayikurisha rero ntarungika umujene kwiga yagiye kwigaragaruka c'est bien no munsi ndabona yuko ya kameme amélioration ujya mama tuzovugana hanyuma ibintu Fabrice yavuze Fabrice ni sabi byo kubaka twese turabe hajyana ku isoko urazi ko tumaze muri conseil de ministre twarahejeje turagira byose ndazirereze tide ziringa obo hariko ngira Imana akabari nga ajya uzoce bicana Fabrice turabe feasibilité bihagateka nabo abo muri diaspora avuga ati ngiki rya symbolique icyo dukeneye suko hubaka cyane nta kindi dukeneye hajya ahantu yo twaciye umenga ni igihugu cy'imfuvyi kabisa aratubabaza burya no muri conseil de ministre twese turafise akababaro kabisa turosa rero abantu bubaka twoba dutomboye kandi twari twavuze ko bizokorwa muri PPP n'ubundi bizokorwa muri cadre ya PPP hanyuma zijya avantage ADB niwe yogera icyo azobikwishura ko hariho imigambi kameme beneficiaire des avantages logement social burya ntiziriho logement social sinzi logement social burya ntizirimo mu bintu beneficia hari ikibazo je nabajije gushika ntibarakinyishura neza bo muri OBE je nabajije none nk'umuntu wo muri diaspora aragiye ariguriye le materiaux zose zo kubaka byose arazanye amakontenere azanye ngaho none ntimutamutangishije atadedwanye mamuhoze iki none yashaka ntari kwigumira hanze nta devise yakwenga mu Burundi yose ayakwe mu kindi gihugu avantage ndeje ndavuga nti none muri prevision budgetaire ntiwigeze uvuga ko azozana material de construction arazizanye no Burundi nese situnga abazari mu gihugu je navuze nti keshi rituzi guharura oya keshi rituzi guharura oya tuvuge logique umuntu yibereye hariya hanze ntaje gucuruza nitugazanye mu gihugu je urazigere navyise mbere nabwira igere je keshi ndarezonement nigira simple na je ndavyita nti ivyo bifera beto bubara ubutare buvuye mu kuzimu kwatamera mu Burundi nayo twataze bibari nk'ubutare buzutse buva mu kuzimu izo materiaux de construction nyari ibintu je nibaza tugiye muri logique dutera umuti vyoroshe ntuzeye muri finance tuzovyiga neza les avantages kaba muri diaspora baza ikintu bataje gucuruza ba best nibo babimenya mwene ivyo umuntu aza ikintu nitunga yinjije mu gihugu muguzanye imodoka ije kudukosoma kwe sha imodoka ikidusaba igitoro hari ikintu ngutaru kije gukosoma muguje kubaka inzu
nitunga wijije mu gihugu nitunga wijije mugama amadevize wayakuye ngaha mu gihugu niho urumva nayo mu gihugu tuza turavuga ibintu rega igihugu cyacu cyubake tube logique je nk'ubu ntigiturire maze kubona abantu urumva bose bazi ko bazotungwa n'amahera avuye mu gihe cya leta utungwa n'amahera avuye mu gihe cya leta ndakubwije ukuri ntushobora kubaho ntushobora gutungishwa n'umushahara wo muri leta ntibishoboka nico gituma ucugira akaboko kugira urabe ko wotunga nta ndya yinyibano cemura ndaba nk'ubu wimbuye nk'ibiro nk'amatoni amajana 250 y'ibirayi ubuzi yuko imiliyoni amajana 2 muri kumwe none nk'umuntu jewe noshaka kwimbura imiliyoni amajana 2 ugacumbira ngo ndaguha igiture c'imiliyoni 50 ndakoresha iki kwanza ayo mahera mfise ndashobora kuyabamwe mu buzima bwanje none ayo mpaye nca ndakoresha ko avumye d'abord burya abantu rero bagira ibiturire nabo nyene ntibararezona neza ari amahera avumye narabonye umucamanza umwe muri izi ngendo nyene mperukamwo mu Kirundo ziya ngendo burya bagiye kwiga baga hajya mbagiye kwiga umucamanza yatanguye korora inkoko akoresheje buruse yiwe ngo babahaye kimire y'amezi 5 acakuramwe ibihumbi 100 gura imiswi afise purayo no munsi no mucamanza mu Kirundo aratonda ku kazi bambwiye ngo ntaceregwa ntagira igiture wakijya gute kandi ufise reka igiture naboro igiture naboro mu mutwe nawe bagashaka kubaho ibibarengeye muga nk'uwo muce baramushingiye intahe abene gihugu bati niwe muntu wa mbere ari juste kandi hangorane none arorora n'abakozi arabafise akongera agacimanza tubanze tumenye yuko tuzotezwa imbere n'ibikorwa si ubufonctionnaire buzoduteza imbere mugabo twize kuba abafonctionnaire ngorane none sico gituma uzubona umuntu yerutse wagiye ahembwa menshi burya uri umucangero rero je commentaire nagira yariyo mugabo umwe wese individuel man ntavuga ngo diaspora twokora iki jewe nokora iki upfumwe ugira akantu karema itunga na gatoyi karema itunga gatoyi n'ibintu byoroshe hari utuntu twinshi uburimyi mugabo uburimyi nibwo nimero 1 hajye ujya muhungu yaraharashe bajye ba diaspora barima nta n'umwe ndabona yahomvye uburimyi noneho murabizi namwebwe ngene bwifashe uburimyi ubworozi ibyo kugira ama industry kabisa bazoja hamwe nk'ubu noryoherwa ngiye muri adufise nk'ama industry nka 10 mu myaka nko mu myaka 3 tugaca hamwe duhingura ibintu tugashora nta kibusiga ntuze kibusi tukaguriza mu Bushinwa kwe turi mibiraya nga nimugerageze muze gufasha igihugu kidoge hanyuma rero hariho umuntu abameneye ibanga kuri ya nterano murazi ko mu mwaka wese bari bwatanze amajana 7 na umwari nanase 1035 1035 kana umwe mwicaye ka ugere ngo yateranya mukayaronka kwe mugabo gato kava kuyibazwe ga none numva igihugu rone cacu nigikene umwana w'imfuvyi nabaga yotsa rero mugerageze umwe wese arabico yoterera ariko ndabasaba ikintu kimwe les jeunes bo muri diaspora mujamwe namwe muterere muri payeje mu baterere n'akamiliyoni kabisa muri payeje nko bavuga muti twebwe les jeunes bo muri diaspora tugira dufashe abajene bari mu Burundi nabo bashobore kwiyunguruza abadugi hajya muteranije nko miliyoni w'amadolari ndabwije ukuri hariho abajene barenga amajana 2 bacaronka akazi bacakreye akazi ngaho nye birashoboka hari ikindi turiko turakora ama centre naisseur ha muri diaspora kweli murakwiye ntuze wegene centre naisseur gira
Samuel agomba kugira centre nécessaire y'ingurube turashobora kugira ama centre nécessaire y'inkoko centre nécessaire y'inkwavu centre nécessaire nk'ubu dufate nk'impene canke intama urashaka kuvuga uti jengera njane intama 50 mu Burundi izi ntama zizotuma durosikla za ntama twari dufise zipima ibiro 15 ngo irakuze n'utuntu twagutyo mushobora mwe wese akarabicogira nka centre nécessaire ubudufashije cyane umuntu yogira centre nécessaire abadufashije cyane abadufashije utuntu mwoza murakora turiho tutari duke tuzoza turatera inkuru umva rero reka ndabashimire muzotembera mubone vyinshi mushaka mugabo ndabwire murazotemberera n'indongozi muraba ico zikora muze muradukota nimwashike Karusi murazoraba aho ndiko ngira ngomba kuzogira agri tourisme namaze uduza Tanganyika nkajya nk'oburu uca avuga ngo dushira nk'umutahe shatwe yibakire hotel nziza ngaha navyo cabigera neza bafungura ibyagiriwe ngaho nye jende ugurutse nta ngorane uzoza ngo duteranye umutahe araza kabisa ushaka ati dukora ikintu kandi rega ubutombo hano nca ngurerekera ubutombo umutahe wano si nca ngurerekera kandi bacu usanga ari sawa tuze turakora rero utuntu dushobora gutuma igihugu gitera imbere imbona kazoza nico gituma mwumvise ariko ndayivuga cyane best vraiment niwaze kubisigura ariko nababwira yuko kugira ngo tuyishikeko si bya bindi tuva ngo itopi twaragiye turaba tuti mu bindi bihugu kugira avuye ko igihugu giteye imbere abene igihugu baho baba bameze gute turavyandika ubu rero tugera rusasuma general de l'agriculture de l'élevage de l'habitat agriculture élevage iyo rusasuma jewe iwanje nshaka komenya aho Burundi bugeze ataki inyoma kirimo maze tumaze kubona aho Burundi bugeze niho duca turaba rythme de travail